Ikaze muri amakuru yacu yo muri iki gitondo cyo ku itariki ya 17 ukwezi kwa mbere 2026 tugiye guhera ku nshamake y'amakuru y'ingenzi agezwe muri iki gitondo mbere yuko twinjira ku itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse no kuri Colonel Tom Byabagamba. Amakuru yihutirwa atugeraho muri iki gitondo cyo ku itariki ya 17 ukwezi kwa mbere 2026 mbabwire ko igihugu cya Ukraine kiri mu icuraburindi rikomeye cyane kubera ibitero by'Uburusiya. Minisitiri ushinzwe ingufu muri Ukraine yitwa Denis Shmyhal yatangaje ko mu bitandukanye Uburusiya bwagabye ibitero ku ngomero zose z'amashanyarazi mu gihugu cyabo bituma abaturage benshi cyane babura umuriro w'amashanyarazi n'ingufu zo gushyushya mu nzu. Uyu muyobozi yatangaje ko ibice bifite ikibazo gikomeye cyane cyo kubura umuriro w'amashanyarazi uhagije kubera ibitero by'Uburusiya ari umujyi wa Kiev, ahitwa Dnipro, Petrovsk, Kharkiv ndetse na Odessa. Minisitiri Shmyhal akaba yasobanuye ko inzu zibarirwa mu bihumbi zo mu bice byegereye ahari kubera urugamba nta muriro w'amashanyarazi zifite kandi ko ubukonje bwaho bukabije mu gihe kandi bashobora kwifashisha imashini zongera ubushyuhe. Yagize ati mu mijyi imwe n'imwe intara zimwe imyiteguro y'ibihe by'ubukonje ntiyashobotse mu minsi ibiri maze mu nshingano nabonye ko ibintu byinshi cyane bitagenda neza muri icyo gihugu cya Ukraine. Umunyamabanga mukuru wungirije umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa bya politiki ndetse no kubaka amahoro witwa Rosemary DiCarlo mu ntangiriro z'iki cyumweru yatangaje ko ibitero by'Uburusiya ku bikorwa remezo bitanga ingufu biri gushyira abanyantege nke mu bihe bigoye. Ati ingaruka z'ibi bitero ziri kubabaza cyane abanyantege nke, abari mu zabukuru, abana n'abantu kandi bagorwa no gukora ingendo. Minisitiri Shmyhal akaba yatangaje ko kugira ngo rero ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi kandi muke muri Ukraine gifite gikemuke ikwiye kubaka ibikorwa remezo bifite ubushobozi bwo gutunganya gigawatt 2.7 muri uyu mwaka nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga w'amahoro yateguriye Gaza. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangije icyiciro cya kabiri cy'umushinga we w'amahoro yateguriye Gaza. Ibyo bitangajwe mu gihe kandi impande zombi yaba Gaza na Israel bigishinjanya ko buri wese atubahirije ibiteganywa n'icyiciro cya mbere cy'uwo mushinga. Uyu mushinga wasohotse kwa 29 ukwakira 2025 ugaragaza ko mbere Gaza igomba kuba intara izira ibikorwa by'iterabwoba, imitwe yitwaje intwaro ikoreramo ikazirambika ibikorwa remezo kandi byazo nk'inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda n'intwaro zayo bigasenywa burundu. Yifashishije urubuga rwe rwa Truth Social, Trump yatangaje ko icyiciro cya kabiri cy'umushinga cyatangiye, yavuze ko ashyigikiye komisiyo iheruka gushyiraho izayobora Gaza no kuvuga mu gihe cy'inzibacyuho. Iyi komisiyo yitwa Ngange igizwe n'abanyapalestine 15, ikaba kandi iyobowe na Minisitiri Ali Shatha. Iheruka kandi gukora inama yayo ya mbere mu Misiri kuwa 4 tariki ya 15 Mutarama 2026 nk'uko ikinyamakuru cyo muri Israel cyabitangaje. Bwana Trump yanditse ko bazabasha kandi kugera ku masezerano ya Hamas ndetse no kwambura intwaro no kuzitanga zose kandi inzira zo munsi y'ubutaka n'inganda z'intwaro zayo bigasenywa burundu. Ati uyu mutwe rero ukwiye kugaragaza vuba ubushake bwawo nk'uko nabivuze mbere. Ati kandi bashobora gukora ibi kuko aribyo byoroshye cyangwa se bagahitamo inzira igoranye. Hamas iheruka kugaragaza ko ifite ubushake kuri gahunda y'amahoro ariko yanze kurambika hasi intwaro mu gihe ingabo za Israel zigifite ibice bitandukanye muri Gaza. Ku rundi ruhande, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaraherutse kandi kugaragaza ko hakenewe kujya kwinjira mu cyiciro cya kabiri, agaragaza ko rero ari intambwe ikomeye kandi ikaba n'ikimenyetso cyiza. Ubundi biteganyijwe ko Hamas imaze gusenyuka ingabo za Israel zavuye muri Gaza. Trump ateganya ko intara izayorwa by'agateganyo na komite y'abanyapalestine itagira umurongo wa politiki ibogamiyeho. Iyo niyo izaba kandi ishinzwe guha abaturage serivisi bakenera buri munsi. Imiyoborere y'inzibacyuho ya Gaza izajya kandi igenzurwa n'urwego rwiswe inama y'amahoro ruzayoborwa na Perezida Trump, rukaba kandi rurimo abandi bayobozi nka Tony Blair ubaye Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza n'abandi bakuru b'ibihugu. Mbere gato rero ko tugiye kuri inkuru itangazo riturutse mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka amakuru yacu mu buryo bw'inshamake ngesoreze kuri inkuru mbabwira ko uwitwa Yoon wayoboye Korea y'Epfo yakatiwe imyaka igera kuri 5. Urukiko rwa Seoul muri Korea y'Epfo rwakatiye Yoon Suk Yeol igifungo cy'imyaka igera kuri 5 azira icyaha cyo kugambanira ubutabera, gukoresha nabi
ububasha yari afite ndetse no guhimba inyandiko. Yoon yabaye kandi perezida wa Korea y'Epfo kuva muri Gicurasi 2022 kugeza muri Mata 2025 ubwo yakurwaga ku butegetsi azira ibihe bidasanzwe bya gisirikare yatangaje mu Ukuboza 2024. Icyemezo cyo gushyiraho ibihe bidasanzwe cyafashwe nk'amahano kuko Yoon yashakaga kubyifashisha mu guta muri yombi abadepite batavuganwe nawe bari muri Jae Myung umusimbuye ku butegetsi. Hanyuma kuva Yoon yava ku butegetsi yakurikiranyweho ibyaha byinshi byiganjemo bifitanye isano n'ibi bidasanzwe yatangaje 2024. Ubu ari kuburana imanza enye. Urubanza rwakatiwemo imyaka igera kuri 5 kuri 16 Mutarama 2026 nirwo rwa mbere ruciwe, izindi zo zikaba kandi zaburanishwa mu gihe kiri imbere. Mu rundi rubanza Yoon yaburanye icyaha cyo kurwanya inzego z'igihugu tariki ya 13 Mutarama. Ubushinjacyaha kandi bwamusabye igihano cy'urupfu. Umwanzuro w'urukiko uzamenyekana tariki ya 19 Gashyantare 2026. Ikaze muri amakuru yacu yo ku buryo burambuye, duhera ku itangazo rivuye muri village Urugwiro cyangwa se ibiro by'umukuru w'igihugu. Mbere ko tujya ku nkuru ivuga kuri Colonel Tom Byabagamba, mbabwire ko amakuru aturuka muri Presidence ya Repubulika cyangwa se mu by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aravuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yitabiriye irahira rya Mamadi Doumbia wa Guinea Conakry. Perezida Paul Kagame yageze i Conakry ku mugoroba kuri 16 Mutarama 2026 aho yitabiriye umuhango w'irahira rya mugenzi we Mamadi Doumbia watsinze amatora y'Umukuboza 2025. uyu munsi Perezida Paul Kagame ageze ku kibuga cy'indege rero yakiriwe na Minisitiri w'Intebe Amadou Uriba. Hanyuma ubutumwa bwashyizwe kuri konti y'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda village Urugwiro bugaragaza ko Perezida Paul Kagame yageze i Conakry muri Guinea aho yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Mamadi Doumbia riteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 17 Mutarama 2026. Perezida Mamadi Doumbia wari umuyobozi w'inzibacyuho kuva muri Nzeri 21 wa 5 Mutarama 2025 kandi urukiko rw'ikirenga rwo muri Guinea Conakry rwemeje ibyavuye mu matora bigaragaza ko Perezida Mamadi Doumbia yatsinze amatora agize amajwi 86.7%. Mamadi Doumbia kandi yafashe ubutegetsi nyuma ya coup d'etat ya gisirikare yakuye Alpha Condé muri Nzeri 2021. Tariki ya 4 Mutarama 2026 Perezida Doumbia yavugiye kuri televiziyo ko Guinea yinjiye mu bihe bishya birangwa n'ubumwe bw'abenegihugu. Ati uyu munsi twinjiye mu bihe bitarimo uwatsinze n'uwatsinzwe, ubu hariho Guinea imwe idatandukanywa kandi yunze ubumwe. Yasabye abaturage kubaka Guinea irimo amahoro n'ubutabera, abaturage kandi basangiye byose kandi yigenga mu bya politiki ndetse n'ubukungu. Guinea Conakry n'u Rwanda kandi bisanganye umubano uhamye ushimangirwa n'ingendo z'abakuru b'ibihugu byombi n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Muri Gicurasi 2025 Brigadier General Mamadi Doumbia uyobora Guinea Conakry yari mu Rwanda mu ruzinduko rwari rugamije kandi guhamya ubushuti hagati y'ibihugu byombi. General Doumbia kandi muri Kanama 2024 yitabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Paul Kagame wari uherutse gutorerwa gukomeza kuyobora igihugu. Muri Mutarama 2024 kandi nabwo yari i Kigali mu ruzinduko rwo gushimangira ubufatanye. Perezida Paul Kagame tariki ya 11 kandi Ugushyingo 2025 yasuye Guinea mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi igera kuri 2 muri Gicurasi 2024. Perezida Kagame kandi yagiriye uruzinduko muri Guinea Conakry. Abakuru b'ibihugu bombi bagirana kandi ikiganiro ubufatanye bw'u Rwanda na Guinea mu nzego zirimo ikoranabuhanga, ubucuruzi n'ishoramari. U Rwanda na Guinea bifitanye amasezerano y'ubufatanye mu guteza imbere inzego zitandukanye zirimo ikoranabuhanga, ubuhinzi, ishoramari, serivisi, ubukerarugendo, ingufu ndetse n'ubucuruzi, n'amasezerano yasinywe mu Kwakira 2024. Tukivuga kandi ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka mabwire ko Perezida Paul Kagame yaganiriye na Dr Sidi Ould uyobora FDB. Ni Perezida Paul Kagame yagiranye ibiganiro na Dr Sidi Ould, Perezida wa Banki Nyafurika itsura amajyambere, baganira ku mikoranire ihamye irangwa hagati impande zombi n'ubufatanye bukomeje mu gushyigikira gahunda y'u Rwanda y'iterambere ndetse n'iterambere rirambye. Ibiganiro byabereye i Conakry muri Guinea. Perezida Kagame kandi yageze ku itariki ya 16 Mutarama 2026 yitabira umuhango w'irahira rya mugenzi we Mamadi Doumbia uteganyijwe uyu munsi ku itariki ya 17 Mutarama. Ubutumwa bw'ibiro by'umukuru w'igihugu village Urugwiro bugaragaza ko baganiriye ku mikoranire ihamye irangwa hagati y'impande zombi n'ubufatanye bukomeje kandi mu gushyigikira gahunda y'u Rwanda y'iterambere n'iterambere rirambye. Mu mpera za 2025 FDB yatangaje ko igiye gushora miliyoni 300 mu mishinga yo guteza imbere ubuhinzi mu Rwanda ndetse no kuzamura urwego. Umuyobozi mukuru wa FDB mu Rwanda yitwa Aissa Touré Sarr
akaba rero yagaragaje ko mu myaka ibiri ishize bashoye miliyari zigera kuri 2,5 z'amadolari y'Amerika mu mishinga 28 yiganjemo mu bikorwa remezo birimo amazi n'isukura, ubwikorezi n'ingufu ndetse n'ibindi. Yasobanuye ko iyo mishinga yose kandi uko ari 28 igeze kuri 85% ishyirwa mu bikorwa. Ati mu mishinga dukora 34 yayo iri mu bijyanye n'amazi n'isukura, 30% kandi iri mu bijyanye n'ingufu, mu gihe 16% iri mu bijyanye n'ubwikorezi. Banki y'Afurika y'Itsura Amajyambere FDB yatangiye gukorera mu Rwanda mu mwaka w'1974. Igice kinini cyane cy'amafaranga yayo kandi gishorwa mu bikorwa remezo nk'imihanda, inganda, amashanyarazi n'ibindi, ndetse ubu yerekeje imari no mu bikorwa bibateza imbere ubuhinzi. Kaze rero muri aya makuru ku nkuru ivugwa kuri Colonel Tom Byabagamba. Colonel Tom Byabagamba uyu nguyu rero wahoze ari Colonel mu ngabo z'u Rwanda, yarakuriye umutwe w'ingabo zirinda umukuru w'igihugu imyaka isaga 20 na Frank Rusagara bakuye ikirego cyabo mu rukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Muri 2016 urukiko rukuru rwa gisirikare rwakatiye Colonel Tom Byabagamba igifungo cy'imyaka 21 ashinjwa ibyaha no kwangisha abaturage ubutegetsi buriho, gushaka kugira nabi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda no gusuzugura ibendera ry'igihugu ubwo yari mu butumwa bw'akazi muri Sudani y'Epfo. Yajuriye muri 2019 akatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 15 ndetse yamburwa impeta zose za gisirikare. Kugeza ubu amaze imyaka 11 afunzwe kuko yatawe muri yombi bwa mbere muri 2014. Hanyuma kandi we na mugenzi we bari batanze ikirego mu rukiko rwa Afurika y'Iburasirazuba bagaragaza ko batakabaye kandi bafunzwe nk'uko byategetswe n'inkiko z'u Rwanda. Bombi bari bakatiwe igifungo cy'imyaka 21 ndetse na 20 mu rukiko rukuru rwa gisirikare, ariko urukiko rw'ubujurire rwaje kukigabanya rukigira imyaka 15. Kuri Colonel Tom Byabagamba hiyongereyeho undi mwaka kuko muri 2020 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamuhamije icyaha cyo kwiba rumuhanisha igifungo cy'umwaka umwe. Icyo gihe bavugaga ko yafashe telefone ndahuzo yayo cyangwa se chargeur yayo mu rukiko aza kubitwara muri gereza agamije ngo kuzabikoresha kugira ngo atoroke ubutabera. Hanyuma muri 2020 kandi bwo batanze ikirego muri urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba basaba ko ibyo byaregwa n'ibihano bahawe byakurwaho. Bagaragaza ko ifungwa ryabo rinyuranyije n'amategeko, by'umwihariko mu ngingo z'itegeko ry'amasezerano agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Ku rundi ruhande ariko Colonel Tom Byabagamba yasabaga ko urwo rukiko rwategeka u Rwanda kongera kumusubiza amapeti yose ya gisirikare yakoreye kuko urukiko rwayamwambuye. The New Times rero iherutse gutangaza ko ubunganira mu mategeko Maître Michael Osunwa yagaragaje ko abariga basabye urukiko rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba gukuramo ikirego cyabo nubwo atatangaje impamvu basabye no kugikuramo. Inteko y'abacamanza batanu kandi yafashe icyemezo cyo kwakira ubwo busabe ndetse no guhagarika dosiye yabo. Abantu batandukanye n'icyo gihe akaba bahise batekereza ko bashobora kuba bahabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Aya makuru avugwa mu bijyanye n'ubutabera, reka mbabwire ko urukiko rw'ikirenga rwemeje ko ikirego cya Madame Ingabire Victoire Umuhoza gifite ishingiro mu Bubiligi ho habera imyigaragambyo ikomeye cyane. Urukiko rw'ikirenga mu Rwanda rwemeje ko ikirego umunyapolitike Madame Ingabire Victoire Umuhoza yatanze avuga ko afunze binyuranyije amategeko gifite ishingiro, bityo kigomba kandi kuburanishwa guhera mu kwezi kwa Werurwe nuko kwezi kwa gatatu. Madame Ingabire Victoire Umuhoza n'umwunganizi we mategeko baregeye urukiko rw'ikirenga nyuma y'uko urukiko rukuru rwari rwatesheje agaciro ikirego cye ruvuga ko nta shingiro gifite. Urukiko i Kigali rwafashe umwanzuro mu gihe kandi Bruxelles mu Bubiligi mbere y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi abashyigikiye Victoire Ingabire Umuhoza bakoze imyigaragambyo basaba uwo muryango gushyira mu bikorwa umwanzuro wafashe mu mwaka ushize. Uwo mwanzuro wasabaga u Rwanda kurekura nta mananiza Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Madame Ingabire Victoire Umuhoza azwi nk'impirimbanyi ya politiki, akaba yewe n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko BBC ibivuga. Munsi ntabwo kandi Ingabire Victoire Umuhoza yari mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga i Kigali, ariko umwunganizi we mu mategeko Maître Felicien Gashema yari ahari. Ingabire yafunzwe muri Kamena ishize, ni ukuvuga umwaka ushize, nyuma y'uko yitabye urukiko nk'umuntu waje gutanga amakuru mu rubanza rwa bamwe mu bari abayoboke b'ishyaka rye baregwa ibyaha birimo gushakagurika ubutegetsi badakoresheje inzira y'intambara. Urwego rukora iperereza ku byaha mu Rwanda rwavuze ko yafunzwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko rukuru rutanyuzwe n'amakuru yatanze ku bayoboke be
bamaze igihe rero baburana mu Rwanda. Madame Ingabire Victoire Umuhoza hamwe n'abamushyigikiye kandi bavuga ko yafunzwe nyuma y'amezi agera nyamezi Perezida Paul Kagame avuze amagambo akomoza ko azongera gufungwa. Mu mpera za 2024 kandi mu ijambo ryanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yagize ati hari abo bandi kandi mureba ati hari aho bidegembya nabo twababariye kandi twavanye aho bari bafunzwe murabazi ati ndetse bakogezwa n'abantu bo hanze bakavuga ko ari ibitangaza ati ko barwanira demokarasi barwanira ibyo ntazi ati barwanira buriya rero ati nabo atariko turaza ati akora uzi ati ya masaha tibamanika ati ku nkuta ati yo yashizemo ni ukuvuga uruvire no kuvuga umuti ati bagira baca akaba rero akaraga ikiganza hanyuma ati bakarwongeramo kugira ngo rero yongere ikore no kuvuga isaha. Turaza rero kurwongeramo no kuvuga uruvire nk'uko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavugaga. Abanyamategeko ba Madame Ingabire Victoire Umuhoza bavuze ko ayo magambo yarateje inkeke ku mutekano w'umukiriya wabo kandi gufungwa kwe ngo babihuje n'ibyavuzwe umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Icyemezo cy'urukiko gihuriranye kandi imyigaragambyo iteganyijwe kubera i Bruxelles mu Bubiligi mbere y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iteganyijwe ku munsi w'ejo hashize kandi bamwe mu bitabiriye imyigaragambyo babwiye BBC ko ubumwe bw'Uburaya bukwiye gushyira igitutu kuri leta y'u Rwanda Ingabire Victoire Umuhoza akarekurwa. Ni kenshi ariko kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yagiye agaragaza ko u Rwanda rurakorera ku gitutu cy'abanyamahanga kandi ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda bwigenga. Ni nako biri kandi abadepite bagera kuri 3 b'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi mu gihe cy'imyaka cy'umwanya muto baje kumva abakuriye babariho bigaragambya. Urukiko rw'ikirenga rwatangaje ko urubanza rwabo n'ikirego Ingabire Victoire Umuhoza yatanze ruzaburanishwa guhera ku itariki ya 4 Werurwe ukwezi kwa gatatu umwaka 2026. Nyuma mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa muri iki gitondo itariki ya 17 ngire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri Venezuela Maria Corina Machado yahaye Perezida Donald Trump umudari wiwe Nobel w'amahoro igihe bagirana inama muri White House. Yongera kandi avuga ko ari ikimenyetso cyo kwerekana ko ashigikiye ukwidegembya kw'igihugu ciwe nyuma yo guhura na bwana Trump irya mbere aho hacindwe nk'eyi abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi bafashe Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro i Caracas maze mwagiriza ubudandazi bw'ibiyayuramutwe. Machado kandi yagize ati nibaza ko uyu munsi ari umunsi uzokwandikwa muri kahise kuri twebwe abanyavenezuela. Bwana Trump yavuze ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ngurukana bumenyi ko kuba yahawe uno mudari ari igikorwa ciza cy'icubahiro ndetse no kubanaha. Ariko murwi ukurikirana Nobel bavuze ko agashimwe ubwako kadashobora kandi gutangwa canke se kwimurirwa ku wundi muntu. Perezida wa Amerika yaranse gushigikira Machado ngo abe yagirwa umutegetsi musha wa Venezuela naho umugambwe wiwe uvuga ko uwari umukandida waryo matora 2024 ariwe watsinze amatora ya perezida muri Venezuela. Trump yahisemwe gukorana n'umukuru w'igihugu wifata kibanza muri Venezuela Delcy Rodriguez yahoze ari cegera ca Perezida Nicolas Maduro, ariko yavuze ko guhura na Machado byari cubahiro gikomeye, amwita umukengezi mwiza cyane yaciye mu ngorane nyinshi. Inyuma yo kuva muri White House Machado yaravuganye n'abashigikiye bari bakoraniye hanze abamenyesha mu rurimi rw'igisepanyol nk'uko byavuzwe n'ikigo Associated Press ati turashobora kwizera Perezida Donald Trump. Maria Corina Machado yabwiye abamenyesha amakuru mu rurimi rw'icongereza ati nashikirije Perezida wa Amerika umudari Nobel w'amahoro, yongeraho ko ari ukwemera ndetse no gushigikira umwidegemvyo w'igihugu cacu ca Venezuela. Donald Trump yavuze kenshi ko afise inyota yo guhabwa agashimwe ka Nobel k'amahoro kandi yari yagaye cyane igihe gahabwa Machado umwaka uheze. Mu ndwi iheze Machado yari yavuze ko yasangira ako kagashimwe na Trump, ariko mu rugujejwe gukurikirana ubwo ubushimwe waciye kandi wamagana ico gikorwa. Mwitangazo umugwi washize ahabona mu ndwi iheze wavuze uti iyo agashimwe Nobel kamaze kandi gutangazwa ntigashobora gukurwaho, gasangizwa canke se kimurirwa ku bandi. Ico canditswe ati kirangirira aho nyene kikaguma uko ibihe byose. BBC yasaba komite ico ivuga ku majambo ya Machado
bayirungitse kuri iryo tangazo bari basohoye imbere y'iyo nama yabereye muri White House. Kandi kwa kane umurwi ujejwe Nobel wacishije ku rubuga rwa X rwaza ari Twitter iti umudari urashobora guhindura uwufise ariko izina ry'uwatsindiye agashimwe Nobel k'amahoro ntirishobora kandi guhinduka. Mu majambo yiwe Machado yasiguye ingene Marquis de Lafayette yarwanye mu ntambara y'ubwigenge bwa Amerika yahaye Simon Bolivar umwe mu bashinze Venezuela umudari ariko ishusho ya George Washington. Yavuze ko ico kintu cari ikimenyetso c'ubuvandimwe hagati y'igihugu ciwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rugamba rwabo rwo kurwanira umwidegemvyo bigenzura igikenye. Hanyuma yagize ati inyuma y'imyaka 200 abantu ba Bolivar bariko basubiriza mu ndumane abo kwa Washington mu kubaha umudari. Muri iki gihe umudari Nobel w'amahoro wemera ndetse no gushigikira mwidegemvyo w'igihugu cyacu nkuko Maria Corina Machado yabivuze. Machado yaramaze amezi menshi aba mu bwisho, yaragendeye kandi inama nkenguza amateka kugira ahure n'abasenateri bo muri Amerika mu gihe Washington, aho ivyo yabwiye abanyamakuru vyaburijwemo n'amushigikiye baririmba ngo Maria Presidente, bariko barazungagiza amabendera ya Venezuela. Machado yaritezwe gukoresha mwanya yamaranye na Trump amwumvisha ko gushigikira Delcy Rodriguez nk'umukuru w'igihugu imfata kibanza ari ikosa kandi ko ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi arongoye ari ryo rikwiye kurongora igihugu ikiringo c'imfata kibanza. Muvugizi w'ibiro vya Perezida Caroline Leavitt yabwiye abanyamakuru ko wa kane mu gihe inama yariko iraba ko Machado ari ijwi rikomeye cyane kandi ry'intwari ati ku bantu benshi cyane muri Venezuela, kandi ko Trump yiteze byinshi biva muri iyi nama kandi yiteze ibiganiro vyiza ku buzima bwo kuri muri Venezuela. Trump yarigeze kuvuga ko Machado ari urwanira ukwidegembya ariko yagumye yamirira kure iciyumviro cyo kumugena kurongora Venezuela nyuma yuko Maduro akuye ku butegetsi avuga ko atamushigikira bakwiye afise mu gihugu ciwe no kuvuga Venezuela. Freddy Guevara umwe mu bashinze umugambwe utavuga na leta witwa Voluntad Popular akaba n'umunyapolitike yigeze kandi gufungwa na Maduro ubu aba mu buhungiro yabwiye BBC ko atibaza ko Machado yariko arondera gushigikirwa mu guha Trump ako gashimwe canke ko bwari uburyo bwo gutuma Trump amugena. Yagize ati ndabona ko atariyo ntumbero yiwe, ndabona ko Maria Corina Machado atahura akamaro k'ivyo kandi yizera ko aco kintu gikwiye gukorwa ku bw'umwidegemvyo wa Venezuela. Yavuze ko ico abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashimikiyeho ari ugutegura amatora ya demokarasi mu gihugu. Ico turiko turondera ni intwari y'imfata kibanza demokarasi aho abanyavenezuela kandi aribo bonyene bazofata ingingo biciye mu majwi yabo ku muntu azodutwara. Kuva Maduro afashwe tariki ya 3 kwezi kwa mbere 2023 ubutegetsi bwa Trump bwihutiye gusubirwamwo ingene igisata ca petrol ya Venezuela gikora, kikaba kandi cari kimaze igihe carafatiwe ibihano na Amerika. Kwa gatatu umutegetsi wa Amerika yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kugurisha petrol ya mbere ya Venezuela afise agaciro ka miliyoni 500 z'amadolari ya Amerika. Ubwato bikekwa ko butwara petrol ya Venezuela bwarafashwe na Amerika, aho igisirikare ca Amerika kandi cavuze kwa kane ko kimaze gufata ubwato butaratu. Guevara yavuze ko atabona ko ivyo Amerika kandi iriko irakora byose bijanye gusana petrol, agira atariko nituri ibijuju turatahura akamaro k'iterambere na petrol kuri bo Amerika, ariko twizera ko ivyo byose byoshobora gutera imbere icarimwe. Intumwa ya leta ya Venezuela vyitezwe ko iyova ija i Washington kwa kane kugira ihure n'abategetsi b'Amerika kandi itangure intambwe za mbere zo gusubira kugurura ambasade y'igihugu nk'uko ikinyamakuru The New York Times cyakomeje kugenda kibyandika, uko amakuru akomeza kugenda